ntibumva umutima w'impuhwe. Hari ibigano vyinshi vyagiye bica kuri ino samirizi yacu ugasanga hari benshi bakozweko n'umutima w'ikigongwe. Ngira ko shimira cyane igano twahashishije umumama wo mu Nyakabiga yarafise umwana amerewe nabi. Hari abantu benshi bamufashije, ndabashimira abantu bari muri Belgique banyandikiye bambwira yuko baganiriye n'umumama bamuremesheje kandi banamurungikiye udufaranga twifata kibanza. Ndabashimira cyane rero ndabatera intege kuri uwo mutima mufise. Uno musi rero n'undi mwana nkurya ntibimeze neza, umuvyeyi ararushe arananiwe, vyinshi aza kuvyivugira, ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi nawe uriko uradukurikira, wewe ufise umutima w'ikigongwe aho uherereye hose, imbere ko dutangura kino kiganiro ni nawe uvuze muri commentaire, turashaka utubwire turabakiriye muvyeyi mwitwa bande? Nitwa Mpawe nayo Fides. Mpawe nayo Fides. Ego. Mpawe nayo Fides, umumama w'abana bangahe? Umumama w'abana 8. Umumama w'abana 8 wagwaye n'umwana wa kangahe? Agira 8. Niwe muhererezi wawe? Ego. Umwana wiwe agwaye afise niwe muhererezi mu bana 8 bose asanzwe afise. Muri abo bana bose ufise nta numwe yigeze avuka afise ikibazo nk'ico umwana w'umuhererezi afise? Ya mubo mfise nta wakivukanye. Mubo mfise nta wakivukanye. Iki kibazo cuno mwana wawe turashaka kumenya mbega catanguye ryari, yarabivukanye, wabibonye amaze kuvuka, vyagiye biragenda gute neza na neza kugira ngo wisanzure. Hari abariko barakurikirana kino kiganiro usanga bazi abandi bana baba barabigwaye bakavuza bagakira, abo baba bazi ivuriro bashoboye kwivurako, abo baba bazi ibintu vyinshi bigiye bitandukanye kugira ngo uno mwanya nyene niyo bumviza kino kiganiro baze kugira inama bakubwiye, baze kukurangira uko vyogenda. Turakeneye kumenya umwana vyagiye biragenda gute, yavutse ryari, wabonye afise ikibazo ryari, vyashoboye bigenda birahinduka kugeza uno musi aho bigeze, vyagiye birahindagurika gute? Ifatire mikro. Ego, ukuntu vyagiye birahinduka, umwana nkimuvyara yavutse afise ibiro 4. Yegeze mikro. Amaze kuvuka ndamukurikirana, amaze ukwezi n'inusu, ngiye kuri vaccine ya mbere sanga aracari kuri vya biro nyene. We bivanye n'ukuntu abana nahora mvyara bahora baduza ibiro, nce ngira amakenga. Ndavuga ati none umwana ko ataduza ibiro bimeze gute? Nce ntangira kumukurikirana kwa muganga, ndaja kumuvuza, mbona uko akura, uko yoteye imbere hakura umutwe, ibindi bihimba ntibiduga. Ndagira ubwoba, ndagira gute, ndiruka kwa muganga, ndabwira abaganga ntabara mufashe mundabira ikibazo c'uyu mwana. Umwana araba ngaho, ndagenda baramupima, bakimupima ukwezi kumwe n'inusu baramutora umutima, basanga umutima uruguruye. Basanze umutima wuguruye, ndashishikara baraza baramputa utunini two kuza ndapfufahaza, barantuma nyene imiti nyene izimba zimvye nyene, rimwe nkagerageza kuza ndayironka. Hariho n'ahandi nagiye nditura bakamfasha bakandosa iyo miti. Mu nyuma yo ngaho bakintuma iyo ecographe yo mu mutima, barantumanye na ecographe y'umutwe. Ariko uwo mwanya amazi ntabwo bayabonye. Ndashishikara ndamukurikirana kubijanye n'umutima, ariko ndabona mu mugongo nyene arafise ikibazo, nkabona igufa uko agiyokuze igufa mu mugongo riguma rituna. Haragera igihe umwana yokwicaye biranka, kuko abana b'abahungu kenshi bicarira ku mezi 4 amezi 5 iyo yanyarutse. Ndarindira bwabundi ko yicara biranka. Ndavuga none mana uyu mwana bimeze gute? Mu maguru numviriza nkumva nta tuguvu turiyo. Ndumva umubabaro, ndumva nyene mbuza amahoro. Ndashishikara nitura ku baganga batandukanye. Amaze kukwiza amezi 7 narituye ku ivuriro riraho ry'abakarikita, baramukurikirana, ndamarayo y'amezi 3 ndi mu bitaro vyaho. Hagiye baramukurikirana, maze yayo mezi 3 baravuga ati reka tumucure, barancura ndataha, ariko ibiro ntivyigera biduga. Nagiye kuvayo afise ibiro 5, uko baramukurikiranye uburyo bwose, bakamuha amata, bakamuha ibikarango, navuye afise ibiro 5. Umva ibiro 5 umwana w'amezi 8 biteye agahinda.
rero ntashe n'ubundi umwana mbona n'ubundi ntiyasuye gutera imbere ndagenda ndasura nditura ivuriro ryo mu Ngagara hajya ku isoko mu Ngagara sinzi ingene ryitwa nyavuriro umenga ni centre de santé ndagenda naho nyene ndabitura bivanye n'ukuntu babona umwana ameze nta birebire birirwa barambaza bansaba ibi na biriya umwana baca bamwakira naho nyene baramwakira baramukurikirana kubijanye n'ibikarango ndagenda no muri solidarite ndarondera bijya bipapuro vya ntaho nikora nabo nyene ndagenda ndabitura baramfasha kubijanye n'amata ndashishikara nguma mvuza nta ndwi yahera jewe ndi muhira misi yose mu bitaro manzi imisi 3 muhira navuga ati ndaramvye harageze igihe n'abana bagira gute banyibagira mu rugo umugabo aribagira ko afise umugore mba mu bitaro nyene nkibera mu bitaro bigenze uko nubundi nkabona umwana wapi ndabaho nyene fise agahinda nabona abo twavyariye rimwe nkabona abana barashira imbere baricarika baravura nkumva intuntu nkumva ndarushe ariko sinahevye nabandanije kugira gute niruka kuko umwana ntashe nkamara imisi 3 muhira ku munsi kugira kane n'amasubiye hehe kwa muganga kamukurikirana hama oxygene yose yaravuze kuri we ibintu vyose bitandukanye bivanye no guhema nabi baramukurikirana nyene ku bintu byo kumwongereza impwemu burya bigenze uko mu nyuma rero niho nasubira kubona umwana gumashuha nkaba n'ubundi umutwe ni uba munini paraporo y'umutumba n'ubundi je ndaguma ati ndaho abaganga batangwara bato jewe n'ukuri sinumva rero nubundi ndagenda nditura abaganga kandi barasura baramukurikirana barantuma rero iyindi ecographe yo mu mutwe ndagenda ndayikoresha jewe niho batoye amazi mu mutwe umuganga araho wo muri Rwakarede aramukurikirana ariko arambwira ati madamu ego umwana arafise amazi mu mutwe aca arantuma na scanner nayikoresheje bingoye cane ko bari basavye 800 nagiye muri keya basaba miliyoni n'inusu nja kuri semuseka basaba 800 ndabandanya ndabikoresheje nyene barasanga amazi ari urumva cari igipimo kigira kabiri gisubirira ecographe radio bari nakoresheje rero scanner ndayikoresheje nyene barayasanga rero baca bambwira ati rero ibikoresho vyarabuze bituma twokora uwo mwana ko bavuze ati bisaba yuko bamukora bakavoma ayo mazi mu mutwe rero nditura ku bitaro mu Rwakarede ngo ibikoresho vyarabuze none bizobone byoshobora kuboneka vuba mu ntarindire avuga ati birashobora kuboneka nko mu kwindwi canke mu kumunani canke mu kwa gatanu atari ko madamu umwana nawe azoba yateye aremba ndavuga ati noneho karabaye ambwira rero dogitere ko kuma n'ubunyambwa ugafise kagugu imiliyoni 3 ako kuma kavoma ayo mazi ndavuga ati none jewe ndagakura hehe bimeze gute dogiteri arambwira ati nyamba ndayafise no yondangiraho ushobora kukagurira ariko rero bivanye n'ukuntu atako naro bifise ayo mahera ntashobora kuyaronka n'uyu munsi rero ntibiratora inzira ndaba ngaho nditura no kwivuriro ry'ikibuye ikibuye muri Gitega naho nyene nsangana ikibazo je nagiyeyo nibaza yuko ari privé bambi ari ivuriro rya leta sangana privé urya n'udufaranga nari natwaye nari nakomye ku bagenzi umwana aramfasha ariruka nawe nyene turaronka agatike ko gushikayo aranamperekeza turajana uwo nawe nyene azonga inyuma burya tujanye baratwahakiba baranyakira ama exame bantuma nyene ama exame barayakora n'ubundi basanga nyene ikibazo baca baranafotora naha mu mugongo basanga umwana kweri amagufa yarononekaye avuga rero ko bisaba naho nyene kwakogwa urumva ko ari ibikeneye gukorwa ari bingahe bibiri mu mukondo naho nyene hakeneye gukorwa ndavuga none ivyo bintu jewe nzobiva imbere bizogenda gute ndaranaraba muhira nkabona n'ubuzima ndimwo n'ibiki
kuko inyuma gatoyi mw'ivyo bihe nariko nkurikirana uyu kwa muganga imvura yarahavuye iragwa imwe inzu iratubomokerako. Subi inyuma gato akiri kuri ico c'inzu ndabamenyesha ko ngaha twicaye araho twasavye gatutu dushobora kwicara turaza kubagirira video tubereke neza na neza ahantu aba ntivyakunze ko dushobora kwicara ko amasanamu ntiyari kuboneka na ahantu nyene nkuko yabivuze imvura yarahateye hamwe harabomotse ahandi harubatse ahandi hakingirijwe uduhema urumva twaravye turabona ndushobora kuganira n'umuvyeyi bivanye n'ingene hatabona neza ati kamera n'amajwi n'amasanamu ntibiza kuba bimeze neza murumva ko afise ibibazo vyinshi nabandanye yego inzu imaze kumbomokerako je ico gihe nari mu bitaro ndataha ari ku munsi wa gatatu umunsi wa kane haca haragwa imvura nyinshi burya inzu icirabomoka ibomotse turabura ducira nayo tumira turagerageza turiruka mu bagenzi be no kwishengero baradufasha baraduterera abakozi abandi baraduterera udufaranga tw'umufundi yo dufasha kugira turabe ko twosubira kuduza dukingirize turabe yuko tworonka aho turyamika abana ariko rero nubwo vyagenze uko amabati yarononekaye ntihasakaye n'ubu turara imvura iguye turara duhagaze harava kubera ukuntu amabati yaciye atobagurika harava n'ubu imvura iguye sindonka aho ndyamika abana tuca tuhagarara rero bivanye n'ivyo bibazo byose numva noneho intuntu n'agahinda mvuye mu bitaro ndabuze aho nshikira numva intuntu numva umubabaro sinzi bigenze uko ndabibamwe uko haheze iminsi rero n'ubundi subira mu bitaro ego subiye mu bitaro rero umwana basura baramukurikirana kuko ivyo bakora ngira ngo kugira nyene bapfufahaza umwana arabayeho ariko urumva ko bikuru bisabwa yuko akogwa rero bivanye n'ubwo buzima kweri sinorohewe kandi n'ubu sinorohewe kurumva kuburaho uraza abana kugira gute ningorane kagira izo ngorane z'ingwara nibiki ntarabahova izo miliyoni 3 nkabona none ningurisha aka kantu nicayemwo ko nari natomboje nkakaba kari kahari nene ndakagurisha abana nabo bazoca bajahe nzoca ndabashira nyene ndabona nta buzima ndabona oya kweri ntibimeze neza nukuri bimeze neza kweri rero tukiri ngaho nyene watubwiye ibibazo umwana yagiye agira kuva avuka agere ahageze no musi watubwiye ikibazo kijanye no kuvuka umutima wuguruje mbega ico cyo kutagunya kigaruka ko umwana vyo vyarashitse uwo mutima ukiyugara agakira naho vyaciye bigenda biragenda gute ego ico gihe naramukurikiranye turashishikara turasenga Imana irabikora wa mutima ko bari ba solidarity yari yandungitse muri ahantu hari aho hakorera abazungu muri ville muri Bosamarite ego barantuma ibipimo mw'ivyo bipimo bamaze kubintuma niho nagenda ku muganga yitwa Jorisi aramukorera kirya gipimo c'umutima umuganga arambwira ngo mada umutima w'umwana umize neza ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro rero mwako kanya muri iyo misi niho nabona umwana atangiye kubona kugira naka gasura mubona kuko ubwa mbere hoho naka gasura ntabwo nakabona wari uwo mutwe shira mu mugongo nyene hazozinga ibigoma bingahe kugira numve ko noba mpetse umwana rero umutima umaze kugira gusanga umeze neza ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro rero ibiriko biraza rero nivyo bindi bibazo numva ko bitoroshe ego numva ko bitoroshe kweri rero nasaba ko nyene uwogira umutima w'ikigongwe n'impuhwe n'ubuvyeyi kuko abavyeyi benshi barafise ikigongwe barafise impuhwe ndetse n'ugwaruka ari ugwaruka rufise impuhwe rero numva bomfasha n'ukuri kugira bikunde ndabe ingene novuza uwo mwana kuko n'ukuri jewe narirutse harageza aho numva menga nocika intege bivanye n'ubuzima ndimwo bivanye n'amashakiro ego numva nuko bumfasha kweri kandi n'ukuri wogikora Imana ntiyobura kumugirira neza ego kweri kuko
sinzi nukuri ndamerewe nabi hajya kugwaza umwana ukabona ntatera imbere n'ibintu birya umutima cane ku muvyeyi. Ego birarya umutima kweri, birarya umutima. Tukiri ngaho nyene wagiye utubwira ibibazo bitandukanye umwana afise, harimo mu mugongo, ikibazo c'amagufa yo mu mugongo, ikibazo c'amazi ari mu mutwe, ikibazo co mu mukondo. Ariko turatubwira ati muri ivyo vyose kugira ngo bigende neza abaganga bariko bansaba imiliyoni 3. Hari benshi rero baca bibaza abariko baradukurikirana, mbega izo miliyoni 3 hamwe wogira amahirwe zikaboneka, ibibazo vy'umwana vyoba biheze canke ni operation mu mutwe yonyene bimeze gute? Duha umuco kuraho naho. Ego ikibazo c'izo miliyoni 3 nizo kugura ako gakoresho ko kuvoma ayo mazi gusa. Ikijanye na operation naco, ikijanye na operation urumva naho nyene ko bisaba uburyo, nta gitigiri bambwiye kuko bashaka kumpa fagitire kuko bavuye umwana babonye ivyo bakoresheje niho bashaka kumpa fagitire. Ariko aho babaye barakimbwira kuko arako shobora kugira gute kuja kugura kadashoye kubonekana. Solidarite yaragerageje ubwo buryo bwose ifasha kurondeza hano ahantu koba yarabuze. Ego yarabuze vraiment nuzeo wa solidarite wa solidarite yaragerageje aramfasha arandondeza ariko ntaho kashoboye kuboneka. Yari yagerageje rero bisaba yuko nigurira ahantu bubonekana rero no mu maprive niho bavuze yuko ubwo bukoresho bubonekana. Rero nukuri nta buryo ufise bwo kukagura kandi umwana atera amererwa nabi, atera aremba kuko uko imisi hera niko biguma bihindagurika. Urumva ko amazi aguma agira gute aba menshi ashishikaye gukwira hose. Ego bakunzi ba Roy TV murumva ko ibibazo ari bishane kuri no muvyeyi, aracafise ikibazo c'aharaza abana, arafise ikibazo c'umwana wiwe wagwaye, murumva yuko ari nunu n'agahinda ku muryango wiwe. Rero nagomba sabe kwizina ry'uno muvyeyi uwari we wese aza kumviza kino kiganiro akaza kumva arafise umutima w'impuhwe, arafise vyinshi womuterera. Aho uri turakeneye isengesho ryawe usengera uno muryango kuko murumva ko ufise ibibazo vyinshi. Ufise uburyo pempo two buza kubabungana kose turaza kubasigira nimero ya cash canke konto mocicako ubwo buryo bwanyu kugira ngo iki kibondo kizoronka ubuzima biciye mu maboko yiwawe bivuye mu mpuhwe uzowamugire. Ni umubabaro udasanzwe, ni umwana gumarira afise umutwe munini pa raporo y'ibindi bihimba. Umukoze ko ku maboko urumva ko atatuvuna dukeye afise, ukoze ku maguru urumva naho nyene ko atatuva afise. Kandi birumvikana umutwe urimo amazi, umukondo utameze neza, umugongo amagufa ameze nabi, nta kuntu izo nguvu zirongo. Ushobora kuba waragira ubuntu uri muzima aho uri, nta kibazo na kimwe ufise, ntugwaye, uridegembya. Imana yakugiriye ubwo buntu, rero ubwo buntu yakugiriye nagoma ndagusabe kwizina ry'uno muryango ugire impuhwe nawe, naho kiza kuba 1000 naho biza kuba 2000 bivaye na mikoro uza kufise, uza kugira impuhwe urondera no muvyeyi. Turababwira adresse ahantu aba neza na neza, hari abazomugendera mukamuremesha namwe muzomuterereye, abazomusengera abazomwitwararika mwese. Mbaye ndabashimira mu kibanza ciwe. Imbere yuko rero turangiza hari ikibazo kimwe canke bibiri. Mbega muvyeyi mwoba mwaragize amahirwe igihe mwari mwibungenze uwo mwana mukaronka amahirwe yo kubonana na muganga mukagira ico bita ecography? Ego narabikoresheje ariko nta kintu na kimwe bambwira ko vyose bimeze neza. Ego byose narabikoresheje. Ibipimo byose kuva ugisama inda y'ico kibondo warakoresheje ibipimo abaganga bakakugira yuko bimeze neza umwana atangwara nimwe afise? Ego narabikoresheje. Murumva ko ari umubabaro udasanzwe nukuri. Aho uza kuburi hose kumviza kino kiganiro ntiwirengagize umurondere umusengere mu isengesho ryawe uza kugira umwitwararike. Imana nayo izokwitwararika ivyiwawe. Mbere ko turangiza turafise mukuru w'uno mwana ari nawe amwitwararika gusumba umuvyeyi. Urumva baragumana, aramuba hafi. Novuga ko ari we aremesha umuvyeyi wiwe, novuga ko ari amwitwararika, niwe amwirukangira hirya no hino mu kumurondera agatererano, mu kumuremesha, mu kumurondera abaza gusenga, mu kumurondera abamushigikira. Hari ibintu byinshi ariko aramufasha, eka ariko akora nk'imfura. Imbere yuko rero twinjira mu kiganiro
reka nawe ndamusaba yitondera abakunzi bacu ba Royal TV kugira ngo nawe agire akajambo ashikirije mu mwanya muto tuza kumarana agire ico abwira abakunzi bacu ba Royal TV. Turakwakire muri Royal TV. Urakoze. Amazina yawe kwitande? Ndikumana Arsene. Ndikumana Arsene. Ko riki Arsene? Nsanzwe ndi umusudere niko kazi kanje. Uri umusudere woba wize amashuri y'imyuga canke waraheje amashuri mu nyuma uriyumvira akantu woba urakora vyagenze gute? Bivanye n'ubuzima nari mbayemo, bivanye naho narindi, ntabwo byanshobokeye ko nshobora kumara amashuri. Naravuze ati kuntu bitariko birangendera neza mu buzima, ndabona ko amashuri byo hava bimbera ikibazo, ntushobora kubona ukuntu nza ndiga neza nitanguye. Wahebeye mu mwaka wa kangahe? Nahebeye 6e. Wahebeye mu mwaka wa gatandatu. Uco wiga amashuri y'imyuga canke warose umuntu akwigisha ati gusudira bagira uku ufata ikiniki ukabikora guca byagenze gute? Tubwire neza na neza. Hama uko byagenze kugira ngo nshobore kumenya uwo mwuga, ntabwo nagiye mu mashuri y'imyuga. Naragerageje guhiga uburyo, ndamubwira mama ko yoshobora kundonderera umuntu kubera ari we yaramenyeranye n'abantu ngaha cyane, ko yoshobora kundonderera umuntu yonyigisha. Yarabinyirukiyemwo kandi ndabishima cyane gose. Ndaronka umuntu ashobora kunyigisha, akaronka uturaka nkaza ndamugendera inyuma, akanyereka bimwe ibindi akabimpisha, ndamuvako ndatorana n'ubundi, mbona nta muntu anyitwararika re, ndavamo ndafata ingingo, ndahiga amahera ndarondera udukoresho twiwanje, ndashinga kateriye, nza ndakora buke nkumva umengana ibintu nyene biri mu mutwe wanje, nkumva umengana ibintu nyene niyumvamo ukuntu, ndabandanya ndabikora, mbona byose bigenda biranyorohera buke gushikaho rero bavamo barantwara n'udukoresho twanje naho rankoresha baranyiba. Biraba birebire ndaja ngaho muhira ndatekereza nkaronka uburaka nkabura, undi mwanya nkaronka undi mwanya nkabura. Gushikaho rero ubu ndi ngaha uwo muganga ufise, kandi kuba ndanawufise ndabishima kubera nivyo biriko biratuma imba hafi cyane. So murambabarira gusa iyo hageze ku kibazo cy'umwana ndagira ingorane kubera mwihangane bizogenda neza. Turaremerewe cyane, ni kibazo gikomeye, kandi nkuko ari je ndi umuhungu mukuru wiwe, sinoshobora kumuterera na wenyene, ni ngombwa ngume ndamubaye hafi. Fise cyangwa ataco mfise sinshobora kumwirengagiza. Ni nayo mpamvu n'ubu gushika n'ubu mwanya turi kumwe. Nukuri tubasabe ikintu kimwe ku bantu mwese muri ko muradutegera, ku bantu muri ko muratwumviriza. Harya umuntu iyo ari nze yitakambira biba byanse, umuntu ari nze arira agasaba ikigongo akabwira abantu mumfashe biba byanse. Nukuri je nanje ndafise ikigongwe kuva umwana avuka, mama yiruka ntaronka itiro, nta misi birashobora kwicara muhira. Ubu nta nikinacihereza ko nakare yahora adandaza utuvoka, agacuruza utuvoka kugira arabe ukuntu adararondera rasyo y'abana baronka ukuntu bafungura. Ivyo ubu ntibikibaho, urumva yamira hehe mu bitaro. Natwe rero turahangayika bivanye n'ukuntu n'ubuzi nabwo nitwo turakora twicaye muhira, turahangayika cyane, turaruha katubera ingorane kabisa. N'ukuri wogira icabonye ubona ukuntu tumerewe cyangwa uwo kumva uko tumerewe, uri hafi yacu cyangwa utari hafi yacu, nukuri turakwituye udufasha kubera ko turakomerewe, turafise ikibazo gikomeye cyane. Uyu mwana si gwacu, suyi wacu twenyene kubera twebwe ntacyo twomukoresha. Ni umwana w'igihugu, hari igihe wewe uzomukenera cyangwa ubundi amukenere. Umwana nta umenya haja, nta numenya n'ibyo azokora. Ushobora gusanga nk'ubazotubera n'umushefu cyangwa akazotuma n'umuryango wanje cyangwa wawe utera imbere. Ntitwoce tumuta ngo duhebe. Niyo mpamvu turiko turagerageza gusaba ubufasha. Nukuri uwari we wese nahari kuki Imana yamuhejagije, mudufasha. Nukuri turatakambye turabinginze, mudufashe. Umwe wese kucaro wose si itegeko kandi nta numwe dutegetse vraiment. Turasaba nukuri mudufashe. Imana nizo bahezagira
Imana nizo bariha yonyene kubera twebwe naco dufise two bariha ariko Imana yonyene bivanye n'iciza mugomba mudukorere tubaye turanashima wari we wese ahari tubaye turanashima yumviriye kudufasha nukuri pe turarushe turananiwe nta nandi mahitamo dufise niyo mpamvu twahisemo gusaba ubufasha mwihangane cyane bakunzi ba Roy TV haba mu gwaruka munumva ko uno muhungu mwene wacu ku myaka afise hari hageze ko arondeye udufaranga nawe yiteza imbere ejo azo kuba ku rugo rwiwe ariko murumva ko bitari bukunde ntiyokora ikintu na kimwe abona mutoyi wiwe ameze uku abona mama wiwe arushe ategerezwa n'aharonka 1000 cyangwa 500 kugira ngo afashe mutoya wiwe ngera afashe mama we ndabasabe rero abumvirije kino kiganiro kwizina ry'uno muryango ndasubiyemo kubatakambira nukuri mugire umutima w'ikigongwe abari ngaha hafi mu gisagara ca Bujumbura abari kure abari mu mihingo itandukanye umwe wese acumbiza kino kiganiro ntaciringagize aronde uno mama twe tubasikire nimero yiwe amutelefone amube hafi amuremesha musengere ndetse amuhe n'uburyo ndabashimire cyane rero ndabasaba kuza kugira uwo mutima w'impuhwe mwumva ko umwana aguma babara umuntu afise amazi mu mutwe afise ikibazo mu mukondo afise ikibazo mu mugongo yabivuze mukuru wiwe ko umwana ari igihugu ntuzi cazovamwo hamwe uno mwana yokira bivuye mu maboko yiwawe urumva ko bari mugisha udasanzwe ejo tukazosubira kumubona nyuma y'umwaka canke imyaka 2 ariko aratera imbere yakura nk'abandi bana azoba ari ntahe nziza kuri wewe ayo uza kuronka yose rero ntibisaba ngo ufise amahera menshi guhera kuri make ushobora kuronka mwumva ko ibibazo ari vyinshi ashobora kugura amabati agasakara ariko ariko harava ashobora kumufasha mu kubaragura uduta abarahereje no mwana mu kurindira ko izo miliyoni 3 zizokwira no kuvuga ituza gukora cose ntikiza kubimfa gusa ndabashimire cyane rero shimira na cameraman Dr Zombi atumye amajwi n'amasanamu abashikira bimeze neza cyane au revoir.